ikindi naco cya monétisation nyakubahwa mushikiranganje yavuze yuko local bazogenda muri Alger ndafise proposition nshobora gutanga. Murabona muri bino bihugu turimo turi muri EAC ni bihugu bishika ku 8 kandi twe dufise ikibazo kimwe. Muri ivyo bihugu harimo ibihugu bimwe nka za Kenya usanga biro ya Google ihari, biro ya Meta ihari, za TikTok zo zihari bo bari eligible. Nkavuga ati none ko turi muri EAC dusanga isoko rusange na kuntu hoba sous forme de plaidoyer hakaba ukuyaga n'ivyo bihugu vyemerewe comme ça tukaronka eligibilité ici muri region ikaba eligibilité régionale ko ndashobora kubona nganye Bujumbura ari nka banki nka KCB mugasanga ni banki y'abakenya ugasanga hari umuntu w'umuserukizi wayo kavuga ati none nta kuntu vyoca muri iyo nzira kuko nubundi aba utilisateur dufise ari baki dufise ibibazo byinshi byo twaba eligible connexion yacu ni nkeya meme na bakoresha internet ni baki mugabo dushoboye kwiheka mu karere turashobora kuba eligible à partir y'igihugu gifise eligibilité kandi kiri mu muryango n'ijya turi mu muryango umwe. Hama ikindi naco nagomba guhereza ko n'ubushimwe umuntu mujene yakoze neza mwamamu mugira inkerebuside cyangwa n'ibindi ari nka muri batwebwe twashoboye kwigenzeje neza dernièrement twarakoze aka événement entreprise imwe yashikira muri bitwa kirikira mu imodoka tyo kumana bucuti yari yabivuze natwe tukabara nko ku mwaka utuntu tuduca intege kubera ibitubamba ari byinshi twama muri benshi muri twebwe ari gihe bakora amakuru bakisanga mu gasho mugabo rero badushikira n'abama babaki tukavuga uti nk'umuntu yaba yigenje neza yarakoze amakuru yafashije abantu cyangwa yarifashije abantu kamuha agashimwe nka nawe bimodoka cyangwa iki canke Irebe FM nkabasa ndo mu influenceur ngabanje kuzina ya Singizwa Semavumba abavuze benshi numvise bavugira ibinyamakuru diregiteri wa ikinyamakuru runaka mugabo twebwe nk'aba influenceur twiyemeje gukorera igihugu dutanga amakuru nk'abandi mugabo ugasanga turi mu muce usanga ugoye gukontorora cyane kuko turabona ko muri Afrika cyangwa kwisi nzima hariho nka muvuma yamaze kwaduga twa genzi aho usanga ibintu bishobora guhera ku mbuga ngurukana bumenyi bigakora bikaye ibindi ugasanga byavuye mu n'ibindi bishobora no guhungabanya igihugu mugabo no munsi nta mu gihugu nka twebwe dukoresha izo mbuga dusanzwe twiyemeje gushyigikira imigambi y'iterambere y'igihugu mugabo ugasanga rimwe nka access tugira ibya iri limite benshi muri twebwe hari nk'amakuru tubona neza ko benshi twarikije nk'ibyabaye 2015 aho twabonye ingene imbuga ngurukana bumenyi zagiye zirakoreshwa muri bina biriya ugasanga hariho amacommandement surtout yagenda abera ku marezo sociaux ugasanga hariho impact negative nyine bigiye cyangwa birahungabanije abantu ntihabe kuzibira kubera usanga ata politique runaka yoba yarategekanijwe kugira ico gisata gishoboye gukomezwa rero nkavuga ati ko twebwe twashoboye kwishira hamwe ni n'intererano nkavuga ati habe inyigisho surtout kuri twebwe ko bigenda uko bikose benshi turi ngaha aba n'abataje baserukiwe usanga dufise na groupe turi mwanya kuba mushikiranganje cyangwa tugirane inama yaravuze ati reka dushobore kubakadra babe hamwe rero muri ico gihe twasabye yuko hoba inyigisho surtout kwazi bisaba uburyo tubagira turati muri PTB yamwebwe ni mwari murimo mugabo twebwe nta mishahara dusaba kuko dusanga twikorera utwacu mugabo twagira ikibazo cya statut juridique burya nka jewe mpora nirabira ko mparuye amafaranga nkoresha ku kwezi c'est pas mo de 5 millions mparuye kuri hinzu ama déplacement n'ibiki mugabo nka banki nishobora kugenda muri banki ngo nime credit ngura amakamera cyangwa iki ngenda nita umu influenceur kubera ndi fantôme sinzi umenyesha makuru nta niconde ikindi kigira kabiri naco hari ikintu cya code penal numvise ngaha twebwe muri mu byo dusanzwe dukora des fois turateramisha abantu hari igihe dushobora gusanga abantu bari frustré bafise ibindi bibazo runaka kavuga ati reka je nawe rufunga aho twicaranye ngaha ushobora guhaguruka haro bazi ko tutanazi ko tuzacana uwaka mugabo n'umugenzi baje kuvuga ati no munsi ndabona yuko abene igihugu barashavuye tubatemwa akantu nyabaki ugasanga nyakantu tubatahemo ugiye gusoma amategeko usanga code penal gahana no ugasanga nakantu twashoboye kumvikana ko kugira turabinge na bene igihugu baba barateranye mu kwiyumvira ibintu ndashobora kuza mu nyoshambi ari nayo mpamvu rero surtout dusaba muri iyo statut juridique tworonga kuba amategeko ari soumise kuri twebwe bamenya ati nka nari nati yanditse kino kintu je namambwira n'abantu dukora akazi kamwe si turi personnalité publique ni jewe nkingira vie privée wanje fashe nkagenda dufate nka jewe mfise ndi mu influenceur par exemple
nkagenda nko kuri nk'ahantu bita kuri yonze ku mapave nkagenda gusuma bakamfotora nije nijyanyeyo nakaruka bimba ndiko ndatanga mugabo George nyene namba ivyo amakuru ntakwiye gushira hanze je ndayishiriye hanze akaje hanze bikamenyekana hariko usanga je nyene ari je natanze iyo information ntisanga nkajewe nyene umuntu umu-influencer wundi azeti simbizi ni personnalité publique jewe nyene ndi personnalité publique bamvuze ko nk'ibintu je nyene nari gukingira mugabo ntisanga jewe nyene ngiye kugora ubutungane byagera mu butungane nabo bagaca yibuka ariko nkajewe na cheval dushobora kuvyumvikana bagaca bavuga ati iyo ni ya mikino yanyu niyo mpamvu rero byasabwa yuko tworonka iyo statut juridique bakamenya amategeko bavuga bati hariho ego bya mœurs nyene biraje mugabo hari n'ibindi bintu bavuga bati muri izo nyigisho tuvuga tuti ivyo mwemerewe ni guhera ngaha gushika ngaha ivyo tukaba tubizi bikaba ari muri programme y'igihugu bikaba nyine ari ibintu duhabwa intumbero hama ikindi naco cya monétisation nyakubahwa mushikiranganje yavuze yuko local bazogenda muri Alger ndafise proposition nshobora gutanga murabona muri bino bihugu turi muri EAC ni bihugu bishika ku 8 kandi twe dufise ikibazo kimwe muri ivyo bihugu harimo ibihugu bimwe nka za Kenya usanga biro ya Google ihari biro ya Meta ihari za TikTok zo zihari bo bari eligible nkavuga ati none ko turi muri EAC dusanga isoko rusange nakuntu hoba sous forme de plaidoyer hakaba ukuyaga n'ivyo bihugu vyemerewe comme ça tukaronka iyo eligibilité ici muri region ikaba eligibilité régionale ko ndashobora kubona nganye Bujumbura ari nka banki nka KCB mugasanga ni banki y'abakenya ugasanga hari umuntu w'umuserukizi wayo kavuga ati none nta kuntu vyoca muri iyo nzira kuko nubundi aba utilisateur dufise ari baki dufise ibibazo byinshi byo twaba eligible connexion yacu ni nkeya meme na bakoresha internet ni baki mugabo dushoboye kwiheka mu karere turashobora kuba eligible a partir y'igihugu gifise eligibilité kandi kiri mu muryango n'ijya turi mu muryango umwe hama ikindi naco nagomba guhereza ko n'ucubushimwe umuntu mujene yakoze neza mwamamu mugira inkerebuside cyangwa n'ibindi ari nka muri batwebwe twashoboye kwigenzeje neza dernièrement twarakoze aka événement entreprise imwe yashikira muri bitwa kirikira mu imodoka tyo kumana bucuti yari yabivuze natwe tukabara nko ku mwaka utuntu tuduca intege kubera ibitubamba ari byinshi twama muri benshi muri twebwe ari gihe bakora amakuru bakisanga mu gasho mugabo rero badushikira n'abama babaki tukavuga uti nk'umuntu yaba yigenje neza yarakoze amakuru yafashije abantu cyangwa yarifashije abantu kamuha agashimwe nawe b'imodoka cyangwa igicanke na passeport diplomatique ari nk'ibihugu nkaje nashobora kujyamo mfise passeport dine kandi mangene kugenda kuyaga n'abene gihugu bariho mubu nko mu Rwanda sintoje mu gafise na passeport diplomatique byo kunda ko njeyo kandi naco bongera murakoze n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi kuri kano kanya jewe nitwa Ketse ya Muremye nkaba ndongoye Isamizi Irebe FM nagomba kugaruka cyane ku ma service ya leta turakunze kubona kenshi akora ikimenyane rero igisabo canje ni kujya muri ko muratuza igiturire kujya muri ko muratuza ibitandukanye ico kintu kihave kubera ko urashobora kugenda muri ministeri yicanki iriya anye mugiye kurondera iki inye ariko udafise uwo muntu muzinanye ntibikunda ntimushobora kuronka ico mugiye gusaba ivyo ni muri rusange ariko ndagaruka cyane ku gisata c'amagara y'abantu cyane mu bitaro vya leta ndaza kuvugira cyane abavyeyi kubera ko kusamizi sanze nkorako ndakora ikiganiro c'abakenyezi no musi nibonje kuvugira urashobora kubona umukenyezi yagiye kwibaruka bakamucako bakamurabira hirya no hino ngo we ntiharagera ngo reka ngo ntiharagera ko bibaruka uri kurifyinisha ivyo bitihwe mu minsi iheze harabaye incident y'abavyeyi babiri banyuranyirijwe abana ariko ukaza wumva abaganga baraho ngo nimutureke ngo tuba turushe ngo reka ngo turi bake rero iyo ni imwe mu service kubera ko bose ntibashobora kuronka uburyo bwo kuja mu bitaro vya privé rero wa munyagihugu adafise umuvugira kubera ko ku bitaro vya leta udafise umuganga muwamuzinanye agukurikirana cyangwa akurikirana ibyawe uragwara kumbure n'umuvyeyi ugasanga yovyarashikanye ngo badafise umukurikirana kubera ya service
idakwiye sino yitambi ya service idakwiye ariko araronka ugasanga aravyaye ntashikanye n'ikimenyamenya ku bijanye n'ayo maserivisi atari meza. Mu minsi iheze na buramatari w'intara ya Burunga yaratwaye abantu kwa muganga baranga kubakira, sinzi ko baba baretse kubakira ko batamuzi, ariko mu nyuma twarumvise yuko bafatiwe ibihano. Rero twagomba mugarukire cyane cyane igisata c'amagara meza, kubera ko amagara n'ubuzima nk'uko babivuze. Icyanyuma nagomba kugaruka ko ni intambwe dukunze guhura naco muri secteur privé, amaradiyo. Ugashobora kugenda muri atelier yatunganijwe nk'akarorero na ministère ya education, ukaza wumva ngo yamwe ntitwabatumiye, ngo twatumiye RTNB na Nderagakura. Mbega nta munyagihugu yumviriza Irebe FM atumviriza RTNB? Nta munyagihugu yumviriza Bonesha atumviriza Nderagakura? Twese tuba turiko dukorera umunyagihugu w'umurundi, tuba dushaka gutanga inkuru ku barundi bose, sivyo tuba tugira dutahane muhira. Ibisabo vyanje ni ivyo, murakoze. Ivyo ndamaze kubibona naje nama nabivuze, tuzokwigisha tugume twigisha gushikaho abantu bahinduka. Ico kibazo bajije ngira ngo Secretary General de l'Etat mwavuze abajournaliste no muri Conseil des Ministres, niyumvira yuko bagiye kuraba koma tifije na kubwanginga abajournaliste bo suma inkuru aho bayibonye hose, ngira ngo ngaha no kubera ari ikuru kuinjira gira ngo bavuga ati injire bakeyi, mugabo no kwiga yuko n'abandi bashobora kuronka amakuru nkabijya byo kwandika muri Ronova. Ahubwo je numva ahubwo mwari mukwe kubankoraja konterandi kandikwa muri Ronova. Yego ijya konterandi erega ari igihe uno munsi je ntavyumvirije, nshobora no kukigura nti abakajeyo ngiye kugakonserva ni Conseil des Ministres y'igihe kiniki habaye ico naco nyene no kuzociga ingene bigenda neza, kandi arinda bivugira ku kiyamakuru yoreka ko vyandikwa muri Ronova, ari ndagiye kubivugira kuri televiziyo. Nibaza yuko ico si ikibazo gihambaye. N'ivyo vya participation bimenyesha amakuru mu bintu ivyo kuja muri mission byose biva ku mikoro aba hari. Hazogenda benshi bogenda, hagenda bake bakaba bake, mugabo kubwangingo mwategeza kuronka amakuru yari hose kugira ngo muze muramenyesha. Hasigaye umwe nyine cyubahiro umukuru w'igihugu, ku bwacu twe abaramateka adasanzwe kubona aba influencer tuzi imbere ya nyine cyubahiro umukuru w'igihugu, kera siko vyari biri, ariko nkuko amavyivugira kari umugenzi w'ugwaruka. Jewe nitwa Landry Promoter, umwe mu bajene nagize imana ndonka abantu benshi bankurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye. Rero dufise influence idasanzwe, ndumwe mu bajene bafatikanije n'abandi mu guhagarara igihugu cacu neza, mu kukivuga neza no kugwanira umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, naho tarabavugizi biwe, ariko dukoresheje imbuga zacu n'abadukurikirana twarashoboye guhagarara amagabo turagwana dukoresheje imbuga n'abagenzi banje, ndetse twahavuye tunabitsinda kuko byabiboneka ko dufise ubushobozi budasanzwe ku mbuga ngurukana bumenyi. Umushikiranganje nyakuba mushikiranganje ngomba ndagushimire cyane kubona yagira n'ingoga abajene twebwe abajene yaratwetse katwitayeho na cyane cyane aba influencer. Akabazo kanje ndetse sinakabazo n'igisabo, nagomba gusaba imbere nyene cyubahiro umukuru w'igihugu yuko twebwe aba influencer tworonka ikintu donc kituvuga kitudondora kugira nejo bundi hagize akantu dukora canke hagize ivyo dukora zo dufise akapapuro canke akandi kantu kanaka ko tutarabamenyesha amakuru kazotudondora bitworohereza gukora akazi kacu. Murakoze. Irebe FM